ashafasha dukure nyarenga n'ibyo ririko rirareba nayo bwirikira kandi iyo jojo bijigita umusozi aho yiriwe nta rungu nta maganya nta gahinda mash inka imirima n'ibidukikije bizuka n'ibihugu bihoza abana mbikukura nama ndumwungere w'amagana nsangiye umurimo ndamuganga kura inyongo ngakura kwaje inka imirima n'ibidukikije ni ikiganiro mutegurirwa n'ubushikiranganji bw'uburimyi ubworozi n'ibidukikije mukagishikirizwa na televiziyo y'u Burundi. turime tworore kijambere tubungabunga ibidukikije. Korora inkwavu ni umugambi washizwe imbere na leta yacu y'u Burundi, aho umuhana wose usabwa korora n'imiburiburi inkwavu 5. Hoba hakiri abakekeranya ko uwo mugambi wodushikana ku iterambere. Tega amatwi iki kiganiro kidushikana ku gutahura ibikorwa leta iriko irakora ku bw'uwo mugambi ibicishije ku bushikiranganji mu vyo bujejwe harimo ubworozi. Kuba ubworozi bw'urukwavu bwarashizwe imbere nuko bifitiye akamaro kanini cyane abenegihugu duhereye ku barimyi borozi. Amase y'ubworozi bw'inkwavu sanga nyene nayo nyene arafasha cyane. Hanyuma icyongeye naco akanyama kagakwavu kweri ni sawa, kandi vyongeye biraboneka yuko mu bushakashatsi baratubwira yuko atangaruka mbi z'inyama z'inkwavu. Dufate ibintu vya gute canke izindi ngwara. Uyisasiriye neza ugashyira umwete wo kuyisasirira iragwiza amase rwose kandi amera y'ingirakamaro, kandi ukabona yuko aho uyashize wimbuye. Nahereye ku rukwavu rumwe ndarondera agapfizi bumaze kuvyara kabiri, kandi ubwo zavyaye naradandaje. Kubona leta yariyumviriye kiriya gitungwa cy'urukwavu, nuko gitungwa cy'urukwavu ni gitungwa gitoye cyoroshe kumbure gushikira, kiroroshe kugura, kandi ni gitungwa cyoroshe no gutunga, kiroroshe kugaburira, gitwara gifungura ibintu bike. Rero nicyo gituma leta yagiye yakimviriye. Hanyuma kandi kimaze kuba cyorowe kirafite akamaro kanini cyane mu muryango. Ntawo kekeranya kandi ko ubworozi bw'inkwavu bwo dushikana ku iterambere mu gihe bukozwe neza, na cyane ko inkwavu zigwira n'ingoga. Narabonye zirunguka cyane n'ingoga, kuko uyiguze yima n'ingoga kandi wakora n'ingoga, usanga urakikeneye ko hakiri kare. Ubukwavu kubworo nta mutayi muremure busaba, kuko uguze nka kamwe kashaka gushaka kuvyara 10, kavyaye 10 urumva ko bamaze kugwira. Ntango nageze kugira ese ngura urukwavu rumwe n'urufizi rumwe, ndabitunga ruca ruvyara 10, casanga ruvyaye ibifizi gusa ntakashashi na kame karimwe. Haca haza abantu mashira hamwe bakora mu mahonije ngaha muri HCR, urukwavu rumwe bampa ibihumbi 9 ndabudandaza mwumva ko umunsi nacembo nayo kumengo harimo akarusho. Gutunga igitungwa c'inka ciki muga utunza ko urumva yuko kanyaruka no kwikenurako. Mbo munsi ayo mahera bampiriye ngo n'icyo ko ari menshi, niko nacembo ati muzonguma mbandanya gushika. Inkwavu novuga ntini kopeke y'abanyagihugu, niko nokivuga kubera iki ari kopeke y'abanyagihugu. Ni kintu ni gitungwa coroshe kwikorako. Ubwa mbere kigwira n'ingoga, hanyuma kiroroshe kwikorako, nta nama y'umuryango ibanza kuba. Nturinda kwiyumvira uti mbega kijya gitungwa canje ndagikubita hasi, ubanza kwiyumvira hirya no hino. Urumva ugize ico kibazo ugira neza uronka umushitsi biroroshe kuyikora ku iyo nkwavu. Mu bitungwa burya binyaruka kurondoka, urukwavu ruri mu bitungwa vya mbere. Iyo gwimye ruvyara inyuma y'ukwezi kumwe, kandi rurashobora kuvyara inkwavu ziri hagati y'indwi n'inkwavu 8. Urumva urukwavu rumwe rushobora kugwa 15,000, inyuma y'ukwezi rukaba ruvyaye ubukwavu 8, urumva ko ari amahera menshi. Ucuraba rero nivyo wakoresheje mu kurugaburira, ugaca usanga inyungu nini cyane gusumba. Ifumbire ivuye mu nkwavu ari ifumbire imera cyane gose, kandi
utu dukoko duto duto kubera ivyo tuba twariye tuca tubihekenya cyane uca usanga ifumbire yacu imera gusumba mu kugira igwire naho murabona yuko aha ziko zirarira hariho ivyo zirya bimwe bigahungurukira hasi utundi duhenene tugahunguruka abene igihugu ca tubahamagira kwimbinya barega ku munsi bijya ukuyeho utuya duhenehene bijya vyatsi biba vyavuye ugacushira mu nyabarega hariho mbere n'ifumbire iva mu nkwavu nyene ariyo amaganga yazo nayo iyo wagize inyabarega kugira ya mase yawe amere neza cyane ucuhitana ya maganga ukazoraza kumemerako muri ico gihe ya mase aca yihuta kubongera no kuvuga inyuma y'indwi zibiri zitatu urashobora kuyateza aramase meza cyane kandi amera ifumbire y'inkwavu tuyisanga mu bya byunyunyu bita magnesium potassium biri ku rugero runini cyane turayisanga mu n'icyunyunyu bya azote rero ivyo byunyunyu mu gihe biri mu mwavu bituma bya bintu byose vyamira mu kuzimu ibitunguru amakaroti imyumbati cyangwa ibitoki byose tubitabije ibitoki urashobora kuronka igitoki kinini cyane igitunguru kiravyimba twobahamagarira kandi nuko nabajya bafise n'ibindi bitungwa burya n'umwavu mwiza wo gutabira intuze ya burya bwatsi bugaburirwa ibitungwa rero iyi fumbire iva mu nkwavu tuciye tuyifatanya n'aya mantuze yayo amaganga yayo benshi baratubaza ati none amaganga tuzoyashora hehe tuzogira iki ahubwo saye gushora ahubwo naye zodufasha kongereza umwimbo kubona ababwiye yuko amaganga y'urukwavu ari mu zangaburo zikomeye twahora duhiga wa mwavu bita NPK mwe duhora dushira ku biraya mwe uhora gutuma ibitunguru bivyimba tugusanga muri ayo maganga y'inkwavu Ubushikiranganje bw'uburimyi ubworozi n'ibidukikije buriko bukora ibishoboka byose kugira ubworozi bw'ico gitungwa butera imbere nk'uko bishikirizwa n'umushikiranganje Ingenieur Prosper Dodico. Mwarabibonye yuko inkwavu z'amaraso mashasha zamaze gushika kandi ikigo izabu kiriko kiragwiza kugira ngo abitabira ko kamo baze baronke aho bakura amaraso mashasha kuko muvyibuke yuko izi nkwavu dufise ubu usanga nyinshi ari biro hagati biro 2 gushika kuri 4 byumvikana yuko zamaze gutakaza nico gituma rero twateye intege izabu kugira ngo igwize inguvu bagwize zijya nkwavu z'amaraso mashasha ariko rero tuvyumve neza ntituvuze amaraso mashasha kugira ngo abene gihugu ngo bazoce bagenda muri izabu gusaba ni inkwavu zo ku rwego rwo hejuru bisaba yuko abajejwe ubworozi cyane cyane no kwita mu kigo cha élevage abajejwe ubworozi bace basubira bakazigwiza zikaja ku rundi rugero rugira 2 canke rugira 3 hama rero abene gihugu bakona gushikirwa gutyo rero mu shikiranganje tumaze kugera ku rwego rwiza aho ubwa mbere twazanye amaraso mashasha yashitse ariko aragwizwa hamugira 2 tukaba tuko turashiraho ibigo bijejwe kugwiza ayo maraso tugiye mbere no kubaka n'ikindi kigo gikomeye mbere kizokwakira amaraso yo kurwego kwa 2 kizoba kiri Ikarusi aho rero kuzoba ari kugira ngo aborozi bitabire mu mugambi bashobore kuronka ahantu baronka aho basubiriza kugira ngo turonke amaraso mashasha bitume tuja ku nkwavu zishobora gushikana ibiro birenga 5 ko turabona yuko akamo katewe na nyinshobero mukuru w'igihugu abene gihugu bakitabiriye gushika naho mwiboneye nko mu marambya hari umwene gihugu avuga ati jewe ubu ku munsi ndashaka kuvukisha inkwavu zirenga 50 ati amaganga ibido ati ubu ngurisha ku litiro ati amase ngurisha imisi yose akemeza yuko ico gitungwa c'agakwavu gisumba ibindi bitungwa byose amaze kubona ibyo rero byaje bitanga umwizero ko urukwavu ruzanye inyishu zose abene gihugu bashaka kugira na cyane cyane mu kwitunganya kubijanye n'ubworozi mwarumvise yuko hariho n'abene gihugu bace badusaba ati cimunyarutsa ubushakashatsi ati kuko amaganga duske tuyakoresha mu kurwanya ubukoko bw'ibiterwa ibyo rero twace dusaba yuko izabu inyarutsa ubushakashatsi yatanguye kugira ngo mu minsi iza tubabwire ngo bazora bakoresha ayo maganga mu kuyakoresha nk'ifumbire cyangwa mu kuyakoresha nk'umuti upompa ubukoko.
Iruhande y'ivyo bikorwa vy'ubushakashatsi bikorerwa mu kigo Izabu, ubushikiranganje bw'uburimyi, ubworozi n'ibidukikije buriko burafasha aborozi bato bato mu kubaha inkwavu borora. Kuva aho rero aho badusabiye yuko twoteza imbere kino gisata, twararavye ivyo twoba turakora mu kurindira yuko dushika kuri ryahangiro na cane cane ryo kuronka amaraso mashasha biciye muri vya bigo vy'akarorero vyo kugwirizamwo inkwavu nk'uko mubizi turiko turubaka. Ariko rero hano hari hasanzwe hariho zino nyubako zitariko zirakora, twavuze duti reka tube turaranguriraho uno mugambi, aho biciye mu buyobozi bukuru bujejwe ubworozi twashoboye kurondera inkwavu zisanzwe ziri ngaha mu Burundi kugira ngo dushobore kuba turazigwiza maze tube turafasha mu gufasha aborozi bato bato na cane cane mu gushira imbere mu ngiro uno mugambi w'ubworozi bw'inkwavu. Ni muri ntumbero rero inyuma y'amezi 6 twari tumaze twaratanguye ubu bworozi ngaha, turamutse uno munsi dutanguza isekeza ryo gutanga zino nkwavu, aho twahereye ku bene gihugu basanzwe bari ngaha muri zone Gatumba, kuri uno mutumba nyene wa Rubonde aho twatangurije bino bikorwa. Mugabo rero nkuko mubizi tuzoca tubandanya no kuyindi mitumba. Abene gihugu baronkejwe inkwavu barashima cane uwo mugambi wa leta, bakongera bagatera kamo n'abandi barundi bose kwijukira buno bworozi. Musanzwe turanezerewe kubona uyu munsi uri hejuru leta y'u Burundi ihejeje kutwiyumvira ko nk'abene gihugu basanzwe baba muri imicungararo kutugabira inkwavu. Uyu munsi turonse inkwavu za kijambere zimeze neza. Mu majambo bavuze umuyobozi mukuru yavuze ko ari inkwavu zitaramara n'amezi 6 zikaba zamaze kurondoka ibice birenga 102 no bivuga. Numva rero natwe turanezerewe ko tugiye gutangurira kuri bikeyi hanyuma ejo zikazogera cyane. Nari nsanzwe mfise umugambi kuva umukuru w'igihugu adutera kamwe nk'abene igihugu ati umuntu wese nagire kabe kamwe mugabo agatunge. Rero nanje nari nagize umugambi yuko muri uyu mwaka turimwo ko nshobora gutangura kuzitunga. Rero namaze kuzubakira, rero numvise bantera kamati ngo nawe tuguhe, nukuri naryohewe gose. Gace binyereka ko umugambi wanje ngiye gushikira byoroshe, kandi kuzigwiza niyo mugambi ko nsanzwe nzi akamaro kazo. Bisanzwe bwa mbere na mbere ibintu by'indimo, mu bijanye n'indimo mu ndwi ya mbere amaganga yazo arakora nka kurya ijya miti dupomesha ibitego. Hanyuma inyuma y'indwi imwe amaganga yazo acakora nka kurya tutaza ikora. Majambo make rero nka jeyo nca mbona yuko afite ihangiro yuko nshobora kuzorima nkoresheje amaganga y'inkwavu. Muca make rero ngiye kuzigwiza nivuye inyuma, kandi ndazi ko bizogenda neza. No kuzigaburira biroroshe ko aho duherereye zigira ibintu byose, amashu, ibyatsi, indya zindi zose n'amagraniro, numva bimeze neza cyane. Kuri uyu munsi uri hejuru nkuko twababwiye ko tujejwe umutekano ngaha, leta yariyumviriye ku bene gihugu yuko yotanga udukwavu two gutunga mu bene gihugu. Nanje ndaza ndavuga nti ndashoboye gutunga utwo dukwavu ku mugambi wa leta wo gutanga udukwavu. Burya naho njeje umutekano tuba dufise ku muhana aho tuba, turashoboye gutunga agakwavu, inkoko, impene. Kiye rero atabebere mvuze no bamvuga nti ndashimye uyu munsi ndose agakwavu Imana niyahezagira akazomviramo impene, hanyuma impene imviremo inka. Ego nuko kuri uyu munsi rero ndanezerewe kuba ndose ingabire mpawe na leta, singiye kukarya ngiye kugatunga. Nashize mu mutwe yuko ntegereza kukagaburira neza nkakagirira neza kugira nanje kwizizira mu mpaye mu mezi 6 nzofise 40. Ndanezerewe cyane kuri iyi ngabanwa ndonse. Ngiye kunyungura ikintu kinini cyane cyambere coco. Zomanya ndazigwize zigwiriye, hanyuma nzorabamo akageza igihe uronka nk'umushitsi
ukakikorako kuja ku isoko kuja kugura ibizimvye ukakikorako ukagaburira umuryango. Ico nico ca mbere umuntu ashobora kwikorako iyo habaye nkenerwa mu ngaburo za misi yose. Mu bisanzwe ndiko ndakurikirana ukungene abakenyezi harimo n'abigeme ukungene bamaze gutera imbere mu bijyanye no guteza imbere ingo n'imiryango. Kuva gukwibura abantu batarabyumva neza kuko abenshi muri bo baramaze gutera intambwe yo kumva ko bashoboye kandi ni koko barashoboye. Ndumva abatarabyumva neza tubahamagarire ko bobyumva, ubundi batangurire hasi niba batangura kuyumvira ko ari byinshi cyane, batangurire hasi, batangurire kuri bitoyi bahambije bashikiriye, hanyuma ibyo bitoyi nibamara kubimenya neza kubikurikirana neza n'ejo bizogenda neza bashikire no kuri byinshi canke binini. Akamono batera nuko umugambi wumva kubera urya yawutanguje abona yuko ufise akamaro, kandi kuvuga ngo nuko kitaba dukorera hafi yo muhira, nizere ko ata muntu atagira iwawe akazi kose ukaronka isaho. Kuvuga rero wogatana muhira udafise umudamu abafise mama wiwe, udafise mama wiwe abafise mutoya wiwe cyangwa mukuru wiwe. Erega tunaho tugiye kugatunga turashobora kuzokokorera abandi ico bita kubitsa, naho yoza akagatora kakabitsa ashobora kubyungukiramo. Ico nobatera kamo nuko botangura bagakunda izi nkwavu kuzorora, bakabishaka bakagira ishaka ryo korora. Haro benshi babaza bagira ngo nukurya gusa nakanyama, oya akanyama hajya biza mu nyuma, biza mu nyuma. Rero nuko akamuno batera nuko bokunda ubworozi bw'inkwavu kugira ngo batere imbere baronka agafaranga, bahe n'ababanyi kugira ngo nabo bisununure mu mwimbu w'uburimyi n'ubworozi. Bazironse bazishashaye, turabahamagarira kuzorora zigwire, apana kuzishira ku masoko cyangwa ngo bazifungure. Oya, nizo bagiye korora kugira ejo cyangwa hirya y'ejo baze baronka umwimbu ushimishije, kugira mu mezi 6 cyangwa umwaka baze baronka izo bashora n'izo basigarana. Ariko ubonye mu ntango ntagire uhirahira ngo yitwaye ku isoko cyangwa gufungura. Umuyobozi mukuru w'ubworozi arahanura abaronkejwe izo nkwavu uko bakwiye kuzorora, agatumira kandi n'abajejwe ubworozi kwama hafi abo baronkejwe izo nkwavu. Icambere cyo nuko nkuko nari nabivuze, tuzitanze mu ntumbero yo gushika kuri rya hangiro. Iryo hangiro rero kugira turishikire nuko bano baronkejwe zino nkwavu, nkuko twari babwiye, si inkwavu tubahaye kugira ngo bace bagenda kuzidandaza canke kuzibaga. Tuzibahaye kugira ngo zibafashe kwikenura mu miryango yabo bwa mbere ho bazigwize, kuko nkuko mwabibonye inkwavu ni gitungwa gisanzwe kirondoka n'ingoga nyuma y'ukwezi kumwe baruvyaye. Mugabo rero bisaba yuko bazorora bakurikije amategeko nkuko twabasabye yuko ejo kugira ngo ubu bworozi izi nkwavu tubaronkeje ntizize zibabereye ko impfabusa. Twabasabye yuko na cane cane abajeje ubworozi muri ino zone bafatikanije bafashwe mu mugongo n'abajeje ubworozi muri ino ntara yuko ejo boca bategura inyigisho. Turazi yuko baratanguye izo nyigisho, mugabo turabasabye yuko boca babakarihiriza ubwenge bano baronse zino nkwavu kugira ngo babigishe ibijanye no kungene borora inkwavu, eka mbere no ukungene bazigaburira. Bahiriwe bahishije kuko muri ino minsi twaza twaramaze gushiraho n'agatabo kerekana ukungene ubworozi bw'inkwavu butereza kugenda. Ivyo bitabo navyo turiko turabiha aba bafundi mu bworozi mu makomine kugira ngo baronke ivyo bashobora kwifashisha mu gutanga inyigisho. Twagira tubatumirire rero aba basanzwe bajeje ubworozi mu ntara no mu makomine no muri zone kugira ngo bace bategura inyigisho aho bazoba bakeneye yuko kumbure
ku byo batazoba bumva bakenera yuko tubafasha turasanzwe dufise abahinga mu buyobozi bukuru bujeje ubworozi baza bamaze kuronka inyigisho zitari nke dushobora kubarubikira kugira babafashe mugabo kandi n'abasanzwe bajeje ubworozi mu ntara nabo nyene turamaze kubaha inyigisho zitari nke baramaze kuronka inyigisho zishika inshuro zitatu twizera rero yuko izo nyigisho bagiye guca bazishira mu ngiro na cane cane mu kuba hafi bano borozi. Arongera agahumuriza abagwizatunga bagomba gushira imitahe yabo muri uyu mugambi. Ubushikiranganje burorohereza na cane cane bagwizatunga bashaka gushira uburyo mwa kino gisata na cane cane mu kubaha impusha. Aha noca ndababwira yuko impusha zitari nke ziramaze gutangwa kugira ngo n'abafise uburyo bashobore kubushira muri kino gisata mu kwinjiza amaraso mashasha y'inkwavu zaba izivuye mu bihugu byo muri kano karere kaye yaseka mbere n'iziva mu bihugu byo hanze mu Iburayi nazo nyene turazitanga kandi hari abamaze kwinjiza inkwavu batari bake n'abandi bamaze gusaba impusha bagiye kwinjiza izo nkwavu mu minsi iri imbere. Hanyuma hambavu y'ivyo murabona yuko n'inyigisho ziriko ziratangwa nkuko nabibabwiye turamaze gutanga inyigisho zitari nke aho mbere nkuko musanzwe mubizi wari umugambi mushasha aho usanga atabahinga bari bahari ngaha muri kino gisata twaragiye turikora no kubahinga bavuye hanze mwarabibonye abahinga baramaze kuza bavuye mu bihugu bitandukanye kugira ngo bafashe mu gutanga inyigisho kuri kino gisata kijanye n'ubworozi bw'inkwavu. Hanyuma hambavu y'ivyo muribuka yuko aho bamariye gutera akamo abagwizatunga hariho n'abamaze gushira imitahe mwa kino gisata na cane cane mu gushiraho n'ihinguriro ico no kwita amacuniro azobajejwe kubaga inkwavu ariko arubakwa mu ntara ya Gitega. Uno munsi rero aho ivyo bikorwa bigeze navyo nyene inyubako ziza zaraheze hakaba hageze aho bariko barazana ivyuma bizokora mu kubaga inkwavu. Muri make rero uyu mugambi uza waratanguye kandi turabona yuko uri ku murindi ushimishije bibaza yuko ihangiro nkuko babidusabye tuzorishikako. Ikibwirwa n'icumva kandi cerekwa n'ikibona hamwe abarundi twese twoshira mu ngiro imigambi duhamagarirwa na leta nta kabuza ko twoshikira ryahangiro ry'igihugu cifashe mu mwaka wa 2040 n'igihugu giteye imbere mu mwaka wa 2060. Ashafasha dukure nyarenga n'ibyo ririko reba nayo ngirikira kandi iyo jojo bijigo bijigita umusozi aho yiriwe nta rungu nta maganya nta gahinda mash inka imirima n'ibidukikije ibihugu bihuza abana bikugura nama turime tworore kijambere tubungabunga ibidukikije.